umugabo aja kurondera umufasha kugira ngo azoze aramukemurira ibibazo mu rugo, kuko hari ibyo abadashoboye, na cyane cyane ibijanye n'imibonano mpuzabitsina. Wamushikana agaca atangura kubona ko igitsina ciwe ikituvukana kibaye urudandazwa, aho benshi batwitura bakavuga bati jewe umugore ntashobora guhindukira ntamuguriye igitenge yabonanye kanaka, rigaca ribitegeko. Aho benshi amabanga yo mu gitanda abakenyezi bagenda kuyandagaza hanze ngo jewe umugabo ntankwiriza. Mbega azogukwiriza gute atazi aho wabanjije? Hari igihe aho wabanjije ntagera kure kumusumbya, ugiye kubaka waruzi ko urugo rugira rube urugo, ugaca utangura guharura amasantimetero uwo mugabo agenda. Ni gute ugereranya umugabo mugiye kubakana? Ishirahamwe abagabo mu gahinda ryavutse kugira ritabariza abo bose ribona ko bari mu kaga, kugira ngo bave mu gacerere barimwo, berekane nyabuna amabi bariko barakoregwa, berekane nyabuna ikumigwa bariko barakoregwa, kuko ariyo nzira yonyene yo guteza imbere igihugu n'ingo. Tumaze kubona ko abagabo bicwa nabo bubakanye, tukabona ko abagabo biyahura kubw'agahinda gakabije, tukabona ko abagabo benshi bamaze guta ingo bahunga umubano mubi nabo bubakanye, twahisemwo gushinga iri shirahamwe kugira ngo byorohe bikunde turonkaho abagabo batabariza. Si kugihamana rero, birakenewe ko amabi abagabo bakoregwa aja habona ku mugaragaro, akavugwa, bagatabaza kandi bagatabagwa. Ibikorwa ishirahamwe ryiyemeje gukora ni byinshi. Hariho gushigikira abagabo bubahutse bakabishira habona mu kubaronsa umushingwamanza abafasha kuburana. Ni mu gihe twabonye ko iyo abagabo bagiye kuburana bumvirizwa batevye canke ntibanumvirizwe, kuko amategeko yose ari mu gihugu cy'u Burundi nta kibanza yigeze aha umugabo mu gutabagwa ku kijanye n'ihohoterwa, kuko atani jambo na rimwe ryanditse muri ayo mategeko ryerekana ko abagabo boba bari mu kaga gafatiye ku mabi akorerwa mu muryango. Bigaca bituma abagabo batigera baronka umwanya wo gutabaza, kugutinya ko baciga umukenke mu kibano. Ibikorwa bikurikira no kuvuza abo bose bakorewe amabi yo kurukoba nabo bubakanye, kuko hari benshi batabaza batemaguwe, mbere hakabamwo n'abicwa. Igikorwa ca gatatu ni ukwiga uburyo bwotuma abagabo bari muri ibyo bibazo bahabwa inzira yotuma bibeshaho, kuko benshi iyo bamaze kwaka ijambo mu ngo bakamara gukorerwa iryo hohoterwa baca bakumirwa no ku butunzi. Ugasanga umugabo aripfuza uko abaho yari yararondeye kuva mu bwana bwiwe, ugasanga umugabo asigaye agenda asabiriza yari yararondeye bizomubeshaho amaze gusaza. Aho benshi basigaye bapfa, ingwara zikabahitana, bari bafise ibyo bokwikora ko bakavuzwa bagakira. Waheza kubirondera
umukenyezi wawe yaheza kubona ko bikwiriye, kubera azi ko amategeko ariwe aha uburenganzira ko mubigabura, iyo atakuretse ngo wicwe n'agahinda aca ategura umugambi w'uko mugabura akagira ibyo aganza. Ibyo tugasanga nibyo bimwe biriko birasambura ingo z'iki gihe, aho bashaka kugira uburenganzira bwo kuganza amatungo yose mu ngo, bitaba ibyo agaca ataka ubutungane ngo mwahukane kugira bamugaburire umugabane gwiwe. Ntituzigera twubaka ingo zitekanye kandi ziteye imbere mu gihe umwe wese ashaka gukoresha umutungo uko abibonye. Ihangiro ishirahamwe ryihaye naryo nirihe? Ishirahamwe ryihaye ihangiro ry'uko mu Burundi haba ingo zitekanye, zitarimwo amajambo yo gukomeretsanya kandi ziteye imbere. Ni mu gihe haba hari ikiyago mu rugo, uguhuza kw'abubakanye no gukorera hamwe. Iryo niryo hangiro nyamukuru ishirahamwe ryiyemeje gushikana kw'ingo. Ati mbega amabi yoba yibonekezana yahe? Amabi afatiye ku gitsina abera mu ngo ari mu migwi mikuru ine yigaragaza, ariko iyo migwi nyene niyo irimwo utundi duce twose tw'amabi akorerwa mu ngo. Umugabo kuva mu bwana bwiwe yarondeye amatungo azi ko azotunga umuryango, akagura amazu, akagura amatongo, mugabo hagera kugira ngo agurishe kimwe muri ivyo, umugore ngo sindagusinyira. Ugaca usanga umuntu atagusinyiye ugura itongo, akubujije no kurigurisha ngo ntagusinyira urigurisha kandi wariguze urumwe. Bikava kuki? Bikava ku mategeko abitegeka yuko kugira ugurishe ico kintu urinda kucumvikana ko n'umugore wawe. Kubera iki? Kubera ko turagana ivangamutungo. Tukaragana ivangamutungo n'umuntu hari igihe umukuyi wabo atakintu na kimwe azanye, agahita aganza ivyawe ko ari ivyiwe, agaca bigira ko n'ububasha busumba ubwo ubifiseko. Biraboneka neza ko muri iki gihe amabi afatiye ku butunzi ari yazo bwa mbere, kuko nibitigiri dufise ari byo byinshi gusumba abandi. Nuko abakenyezi bashaka gutunga by'umurengera batavunitse, bigatuma umugabo azi imvune yagize ku matungo kugira aboneke, mu gihe yahagarariye kugira ayo matungo abandanya atera imbere, umugore acasaba kwahukana kugira ngo agaburirwe umugabane wiwe aje kuwutegeka uko ashaka. Amabi agira kabiri nayafatiye ku gutuntuzwa umutima. Abagabo benshi uyu munsi babayeho ari ntibuca, aho umugore ashobora kurara aratuka umugabo kuva saa 12 zo ku mugoroba gushika mu gatondo buce, umugabo akarara yicaye agira umuruho yagize ari kwikorera imizigo arondera uko umuryango ubaho, acagira umuruho agira ariko arakurikirana ibitutsi ariko aratukwa mwijoro canke inkoni akubitwa mwijoro, acagira umwitwarariko wo kuzinduka kuronderera urugo. Ivyo vyose bice bibi ntambamye ituma umugabo aca agira umuvuduko w'indwara zidakira bitewe na stress ya buri munsi, bigatuma diabete ziyongera, umuvuduko w'amaraso wiyongera, azavese, umuntu kabona atembagara naho yishwe n'umubano mubi. Ibi byose bigaterwa n'iki? Nuko hari amategeko avuga ko ihohoterwa rikorerwa abakenyezi gusa. Umugabo yashira habona ko amerewe nabi mu rugo, bigaca byitwa ko ari umunyantege nke, agaca asuzugurwa nk'umunyantege nke,
maze bigatuma abagabo barucira bakarumira bakanka kongera kuvuga amabi bakorerwa. Umukenyezi yaja kukwitwarira atanico wamugize, aho kukumviriza ngo bakubaze ko ivyo vyabaye, ukabona igipolisi bakavuga bagutereyeyo, ukazisigura umaze igihe. Ivyo bita kuridikiriza, gusuzuguza umugabo. Ivyo vyose ni intambamyi ituma abakenyezi bakora ayo mabi babandanya kwiyongera, kuko babona n'abayakoze badahanwa kandi n'abayakoze bakingigwa nk'uko umenga ni igikorwa ciza bakoze, bigatuma bica bibinyigisho mu kibano, bikarandagata n'utahora bikora nawe agaca bikora. Amabi agira gatatu nayafatiye ku mubiri, ari amwe tuvuga yo gukomeretswa, yo gukubitwa, yo guturizwa amazi ashushe nk'uko bimaze igihe bigaragara. Ugasanga umugabo aryamye yarushe anezerewe, akavyugwa nuko umugore amusutse kwa marike akuye kuziko. Babitegura igihe, bakabibana umwanya munini, bakabishikako barakwitondeye neza. Tumaze kuvuza ibitigiri by'abantu benshi baturijwe amazi ashushe, atari uko ari aksida yo kuyatsitarako, ari uko vyateguwe bakayamusesako yicaye canke aryamye ahari. Murumva ko iryo bara ritotuma umugabo, naho yoba yarafise umutima nk'uw'umumarayika, ntiryotuma umugabo akora atekanye. Ihohoterwa rigira kane ni ihohoterwa rifatiye ku mibonano mpuzabitsina. Abantu benshi ntibazi ko imibonano mpuzabitsina ibamwo amabi adasanzwe. Umugabo aja kurondera umufasha kugira ngo azoze aramukemurira ibibazo mu rugo, kuko hari ibyo abadashoboye, na cane cane ibijanye n'imibonano mpuzabitsina. Wamushikana agaca atangura kubona ko igitsina ciwe ikituvukana kibaye urudandazwa, aho benshi batwitura bakavuga bati jewe umugore ntashobora guhindukira ntamuguriye igitenge yabonanye kanaka, rigaca ribitegeko. Aho benshi amabanga yo mu gitanda abakenyezi bagenda kuyandagaza hanze ngo jewe umugabo ntankwiriza. Mbega azogukwiriza gute atazi aho wabanjije? Hari igihe aho wabanjije ntagera kure kumusumbya. Ugiye kubaka, waruzi ko urugo rugira rube urugo, ugaca utangura guharura amasantimetero uwo mugabo agenda. Ni gute ugereranya umugabo mugiye kubakana n'uwo mwahuriye mu kigunda warimwe, ariko uwundi ari uw'imyaka yose, kubera ko udashobora kwihanganira kuba kuri iyo nivo ashikako? Uyu munsi umugabo asigaye aryama akifuka ubureta gwiwe, umugore nawe akaja kuryama akifuka ubureta gwiwe, aho naho batazanye umusekuzo ujya bahurisha mwisekuru ngo bashire hagati ngo ntuburenge. Ibi byose biriko birekana ko mu gitanda hariyo amabi. Umugabo akipfuza kurangura imibonano mpuzabitsina, yabwira umugore tihindukira, ati nyariwe ntibishoboka. Yabigira kabiri gatatu, agateba kamuhishuka ko badahuye ataho bazigera basubira kubonanira. Ari navyo bituma umugabo abuze ico yarondera mu rugo, kabiri gatatu kane, akabona kibayemo urudandazwa. Uzozana iki? Uzonkorera ibi? Umugabo acaja kukirondera hehe? Hanze, aho batari bumucunaguze bamwakira. Abagabo n'abana beza, umugabo afashwe neza ntarenga ibigo, ico mukimenye. Kandi nagomba ndabishimangire, abagabo ntibarenga ibigo badatumwe. Umunsi uzobona ko umugabo wawe ariko aragenda buke buke,
ukamureka akagenda, ubu bifisemo uruhara. Nta mugabo ahabwa karibu mu rugo yiyumvira kurenga ibigo. Ayo niyo mabi makuru afatiye ku gitsina akoregwa mu ngo. Uko rero akoregwa abakenyezi niko akoregwa n'abagabo. Ariko uyu munsi kubera amategeko, naho atabiharuro bikwiye kubera abagabo batubahuka kubishira habona uko byabagendekeye, abagabo nibo bageramiwe n'aya mabi ku rugero runini. Kuko umukenyezi uyu munsi ugize ngo uramukorera na gatoya, ibigo bibagwanirira biba byagushikanye mu munyororo, bigatuma rero abagabo batinya kuyashira habona. Ibitigiri by'abahohoterwa tumaze kuronka mwishira hamwe abagabo mu gahinda biruku gukurikira. Kuva mu 2021 abagabo bubahutse bakadushikira kutubwira amabi bagowe bangana n'479 twashoboye kwakira tukabumviriza. Muri abo ihohoterwa rifatiye ku butunzi rifisemwo abagabo 159 bahohotewe mu buryo bujanye n'ubutunzi. Ishirahamwe ryarakiriye imanza bemeye kwitura ubutungane kuko impanuro zose twabafashije zaranse. Abandi bakaba bari baramaze gushingisha imanza uyu munsi dufise ziriko ziraburanwa ni 33. Imiryango 5 twarashoboye gutera intambwe yo kuyihanura, 3 muri yo yari yaramaze no gushikana imanza mu masentare, ariko turabahanura barasubiza hamwe, uyu munsi babanye neza, barashobora no gushinga intahe ku byabashikiye, ku buryo umuryango umwe mbere wabo twita abakozi b'Imana w'umupasitori yari yaratwawe umugore n'uwundi mugabo amezi 8 yose aja kumupangira mu Cibitoke ca Rugombo, ariko turatera intambwe, turashika, turamuhanura, turamwereka ingaruka ku muryango no ku bana, aradutuma kumusabira imbabazi nariryo umugabo yarakimukunda. Ivyo byose nivyerekana ko ishirahamwe abagabo mu gahinda niryaje gutera intambara n'abakenyezi, ahubwo ryaje kugira ngo rifashe kubaka ingo. N'ikimenyamenya nuko tubanza impanuro, tugafata abari mu matati tukabumvikanisha, byanka tukabashikiriza intwaro n'ubutungane. Ishirahamwe abagabo mu gahinda ryaravuje abagabo 10 bari batemaguwe bakenera muganga, kuko imbere yuko tubashikana mu nzego z'abajejwe intwaro, z'abajejwe amatohoza canke z'ubutungane, nuko tubanza tukabona yuko amagara yabo yifashe neza, bigatuma tubanza kubavuza, hama tukabafasha ibijanye n'ubutungane. Muri iyo ntumbero nyene ishirahamwe abagabo mu gahinda ryarashoboye kuvuza isanamitima abashika 6 bari bamaze gushika mu gahinda gakabije, naho umwe muri bo yadushikiriye byaramaze kurenga inkombe, akanduruka katuvamwo agasanda bagapfa. Harabatazi neza yuko agahinda kica gusumba. Ubibabwiye babona umenga n'ukwigirisha, ariko benshi mubo muhura bafise agahinda, kuko hari nuwo mushobora guhura ariko arivugana, ukibaza ngo nuwo bavugana, mugabo raba hirya no hino ugasanga nta uhari.
aragahinda kamurimwo, ukibaza ngo ni imigambi ariko arapanga y'urugo, ariko umubajije ibyo yariko aravuga atona bisubiramwo, bigatuma abo bantu bamana ibibazo byo mu mutwe, aho bamwe bahinduka bakavamwo abasazi bo mwibarabara bitewe n'amabi bakorewe igihe kinini, bikababamwo bikabananira kuyihanganira. Hari benshi bibaza ngo amabi afatiye ku gitsina ku bagabo ngo yoba atanguye vuba. Sivyo. Amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagabo yamyeho, ariko ntihari ku murindi nk'uwo biriko ubu. Kubera iki? Icyo twita mondialisation. Ibi bintu byo kujana n'iterambere, tugakurikira imigenzo y'ahandi, tugatakaranga tutaravye igihugu cacu uburyo kibayeho n'iterambere aho rigeze. Wabona kuri ekra umuntu w'iburaya agenda henye, nawe ngo mu Burundi twarasizwe. Ibintu byabaye mu 1800 iburaya, twebwe tugashaka guca tubikorokeramwo ubwo nyene, tutaravye ingaruka, tutaravye amategeko n'imico by'igihugu, bigatuma umurindi ucuba munini. Kuko ntibi byihohoterwa ku bagabo mu myaka y'imbere y'ibihumbi 2000 abagabo bariho bahohoterwa, ariko kubera ko wasanga umugabo n'umukenyezi wiwe bahamagarana bakaja ku kabare, niyo baba bahohoteranye wasanga bagera mu cumba bakabimara. Uyu munsi umugore n'umugabo bahohoteranye bavuga ngo tuje hajya kuri tere bose babibone. Kubera iki? Kubera ko ihohoterwa bakora bariko bararigira urudandazwa. Ndabishira habona nemererwa uburenganzira ubu. Ugasanga abakenyezi bagiye babeshera abagabo ko babahohoteye, vya bigo biciye bibaha imfashanyo zo kugira bagira inguvu gusumba. Aho umugore aturugo agaca yitura humura, agaca avuga ko yahohotewe, bagaca bamushira ku rutonde rw'abariko barafashwa n'ico kigo, kandi ari we yateye intambara mu rugo kugira asohoke. Aho umukenyezi agutanga muhira kubera ko hari ico wabonye cabaye mu gihe mwari mwatembereye ahantu, agaca yicura byinshi, canke ukamenya amakuru yiwe uko yiri waragenda, akabimenya ko wamenye ibyo, ugashika muhira yamaze kwitegura, ukinjira mu rugo aguha ikofe, agaca ko n'induru kumuhohoteye. Abaza kubanguranya uyu munsi ntibigera bakora amatohoza ngo bamenye uwo babanguranije ninde, uwatanguye icyaha ninde. Bazi neza ko umugabo ari we burenganzira, bazi neza ko umugabo ari wakora amakosa mu rugo, bazi neza ko umugabo ari wahohotera mu rugo. Icyo bakora baca baboha umugabo ngo ibindi tuzovyumviriza. Aho umugabo amara indwi yose atarumvirizwa, yagirizwa ko yahohoteye umukenyezi, baza kuraba neza bakinjira mu matohoza bagasanga umugabo n'umwere. Mbega umugabo yafunzwe iyo misi yose yatanzwe n'umukenyezi wiwe, akarinda gasohoka umunyororo ari umwere, uwo mugabo azongera gucutsa umutima wo kubaza iby'urugo, canke azobazi ko aca apfungwa, aca atekera akomoka akagenda. Atomotse ingaruka bizana, aca atora umupanga, aca ejo bundi narapfunzwe, uyu munsi singusigura muzima, aca amucunga nawe akamutema. Bitagenze uko, umugabo aravuga ati sindi bukore amaraso ndamwice, kandi sinshobora komoka ngo nje kuyerera bazombone nsegerereza. Aca afata ikamba
no ku giti, nibo bajya duhora dusanga bariko barenena musi y'igiti nk'abagiye kwaha amavoka naho kamaze guca. Mwebwe abamenyesha makuru murabizi kuko henshi murahashika, nama mbona ko mufata n'amasanamu. Mugabo nagomba ndababwire mugiye mu kibano gutohoza kugira mumenye ibyo n'ibyo gicisha uwo muntu, musanga aramabi yakorewe igihe kirekire mu rugo akayabamwo, maze bikamurengera agafata ingingo muri izo zitatu imworoheye. Ni naco gituma uyu munsi turabona ko ingo zigeramiwe. Kuba ingo zigeramiwe bigeza aha nuko atanga ingo zihari zifatwa ku kijanye no gutabara abagabo, kuko benshi bagiye bavuga ko umugabo adakorerwa mabi, aho hakiri n'abagabo kugeza n'uyu munsi bavuga ko umugabo yerekanye ko yakorewe amabi aba ari umunyantege nke, ukamenga kugwanya mabi womenga birimwo gupima inguvu. Abagabo ni benshi, abagore batoshobora bagiye mu gupima inguvu. Mwana shaka muze mu birabe no mu kibano, iyo bari ugupima inguvu nta mugore yo kwirukanya umugabo mu nzu. Mugabo uyu munsi umugabo avuga ati hako nja kuba mu mpimba ndahisemo guhunga, ibisigaye nzobibaza mu nyuma. Iyo atabibajije ahitamwo komoka agapfiriyo. Ni bamwe mwama mwumva haca amatangazo ngo abiwabo ngo baze baje ngo gutora ngo ikiziga. Hehe, iyo yaguye nta mutima wo kugaruka mu rugo kuko arazi biriyo. Hari igihe n'uwamwomoye ari umugabo mugenzi we. Kera hari gushinga icumu, aho wasanga icumu mu irembo ugacumenya ko umugore wawe hari uryamanye nawe. Uyu munsi ivyo bintu vyahinduye inyito gusa, ntivyaheze. Uyu munsi umugore uramutwagwa n'ukurusha amatungo, n'ukurusha igikenye, n'ukurusha gufata ingingo. Abo bose arashobora kugutwara umugore urorera gutya. Ihohoterwa rero rikogwa natwe turigiramwo uruhara, kuko niba busambura urugo rwa mugenzawe uzi igikomere bimutera ubigiramwo uruhara. Byari ngombwa ko habaho amategeko akomeye ahana abo bantu. Ati mbega biterwa n'iki? Abagabo bwabo ntibubahuka kuvuga kubera iki? Imigani y'ikirundi ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Uko amarira azokuzuramwo, resulta yayo amaze kuzura akaduga akakurenga, guseseka kwayo ni bya bindi bitatu: uramwica canke urahunga canke we uriyica. Ntivyari bikwiye rero kugera kuri urwo rwego. Ukibona amabi yashira habona, ntibiteye isoni, uzotabarizwa kugira ngo wa wunda kubangamiye ahanwe, bibe n'inyigisho mu bandi n'abandi babihagarike. Ingaruka zayo mabi rero ziba mu buryo bwinshi. Hari ingaruka kuwa yakorewe. Ati gute? Umugabo yahohotewe mu rugo akabibamwo. Ingaruka ya mbere, agwara ingwara zo mu mutwe. Ingaruka ya kabiri, agwara izindi ngwara zose zidakira, arico gituma mubona ayo madiabete, iyo mitima, ibiki biguma byigwiriranya, kandi ivyo bikwica umwanya wari wo wose kuko n'ubundi ya stress uyirimwo. Ingaruka ya gatatu, umugabo yahohotewe, icambere agiye mu kabare arondera kumara y'umwanya wiwe wose kugira ngo ahunge za ntambara zo mu rugo. Amafaranga yose afise ayatwara mu kabare kugira ngo abararuhukiyeyo.
arico gituma ubu ugeza saa 8 ukibona abantu kuri biyari. Ntabwo ari ugukunda urukino, ahubwo no guhungira mu kabare. Uyu munsi umugabo abona bagiye kugara kabare, agaca abwira ubuserevati gira turu yabo bose bari ngaho ndariha, kugira ngo aronke ababa baramuteramishije kuko atagiriye ataha. Bigaca bituma ubutunzi bw'umuryango busesagurika, bigaca bituma imyanya yo gukora akazi ajejwe ko kumutaga bukeye yononekara. Ari naco gituma uyu munsi winjira mu biro by'umutegetsi kanaka ukaza wumva ngo mva mu maso. Ntuzugire ngo nuko atekanye. Ashobora kuba yaraye ataryamye ashwana n'umugore, ashobora kuba yaraye mu modoka umugore yamwankiye kwinjira, ashobora kuba yaraye mu kabare ahunga induru zo mu rugo. Wewe ukamubona ibiriko biramubako, ntiwigere wibaza yuko ari ingaruka z'ivyabaye mu rugo. Ibyo birahangayikishije igihugu kuko nta terambere dushobora gushikako mu gihe uwo muntu adashobora gukora ibikorwa biduteza imbere. Ubwa kabiri, umuryango ugira ingaruka zidasanzwe. Umugabo yahora akora ibyinjiza mu rugo ntashobora kongera gukora igikorwa cy'iterambere kuko azibazo c'abamukumiye. Niba umugabo azi ko azogura inzu, yazokenera kuyikorako aguye mu byago kanaka ngo ntukorako, ayo mafaranga azoca yakubita ku mufuko avuga ati nzoza ndakuramwo rumwe gushika heze. Cyangwa akagenda akagura umuduga mwiza ati nzoza ndatembera muri uwo muduga, ninagera iyo ngiye nzowugurishirizayo nta ngorane. Ntashobora kongera kugura inzu kuko arazi ko atari gwiwe. Ntashobora kugura itongo, arazi ko mutazomukundira kurigira kububasha. Aho uyu munsi umugabo atemererwa guca igitoke mwitongo ryiwe. Ivyo vyose bigatuma urugo ruca rusubira inyuma kuko ntasubira kurihira n'abanyeshure, aca babwira ati amatungo yanje yose ari mu minwe yanyu nimwimenye. Ivyo vyose ni ingaruka ku muryango. Umuryango ugakena kuko wewe aravuga ati uko nzobaho kose mafu. Ubwa gatatu ni ingaruka ku gihugu. Abenshi bibaza ngo mureka muhohotere nta ngorane bizoherera mu muryango. Ugasanga hariho n'abari gufata ingingo yo gutabara uwo muntu batamutabaye ngo nayabone. Muri iyo mvugo bakibagira ko urugo rumwe ruhungabanye ruhagaritse ibikorwa by'iterambere ruriko rurafrena iterambere ry'igihugu. Igihugu nikizotera imbere mu gihe imiryango idateye imbere kuko igihugu ca mbere n'umuryango. Ntituzoshikira imbonoka zoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe, y'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere, mu gihe muri ivyo biringo nyene imiryango nayo yasubiye inyuma. Ntibishoboka. Nitwaba twahora twimbura tugatanga amataxi, umuryango ukaba utacimbura ngo utange taxi, none ico gihugu naco kizoca gitoza taxi kwande kugira gitere imbere. Umugabo niyaba yahora akora ibikorwa by'iterambere bituma yinjiza imiliyoni 10 mu mwaka, agaca zitangira taxi, agaca bihagarika ya mahera yose agaca yajya, mbega ariko arayajya azotanga taxi. Umuryango utatekanye tumenye ko n'igihugu kiba kiri andanje, nikiba gitekanye. Tuzemera ko tuzoshika ku mbono kazoza nihaba ingingo zose zituma imbono kazoza ihera mu muryango. Niwabona umuryango utagisabiriza n'igihugu ntikizigera gisabiriza. Niwabona umuryango utagisaba umunyu bisigura ko n'igihugu cyose kizoba gifisa yo kugura umunyu.
ishingiro nyamukuru ry'iterambere n'umuryango. Uku rero umuryango uri kurahungabana, umukuru w'umuryango, umukuru w'igihugu mu muryango ni serugo. Ibyo muvyanke muvyemere, niko n'Imana yabikoze. Umukuru w'igihugu mu muryango ni serugo. Iyo rero inarugo ariwe mufasha w'umugabo arondeye kwitwa serugo, nk'uko biriko biramera ubu, aho bavuga ngo twese turangana, umugabo akitwa umutwe w'urugo, n'umugore agacaguruka akitwa umutwe w'urugo. Mumenye ko ibifise imitwe ibiri ari gihume, ni gisizi imwe. Ntidushobora guhana amategeko, twese turabatanga amategeko. Urugo rero rufise abatanga amategeko abiri, nta numwe aba afise ububasha ku wundi. Ni ukuvuga amategeko umwe acakora yiwiwe, n'abana ntawe usubira kubategeka. Mubimenye ingorane turiko turacamwo y'ugwaruka rw'ubu. Ise atanga amategeko yiyo bazokora mu myaba ejo, nyina agaca atanga amategeko yiyo bazoja gutembera ejo, bigaca bibura udubi. Tuzumvira amategeko yande? Ugwaruka rugaca rubaho gwemera ubugorohereza. Ujya avuze ko baja gutembera niwe ari mukuri gusumba uvuze ko bazoja gukora ibikorwa by'iterambere.